ndakuramukije cyane nongera kwikaze uri kuramukana kuno channel ya YouTube. Uyu munsi cyako tuganira kujyana kuziganya. Abahinga n'abashakashatsi batandukanye baremeza yuko nta kuntu akumusha gutera imbere mu bitazi kuziganya. Ukeneye kuziganya utitaye kushaka kwa winyiza igitigire kinini cy'amafaranga canke gike. Utitaye kushaka kubuhembwa amafaranga menshi canke make. Kuko nutiga kuziganya mu gihe uhembwa amafaranga make n'igihe uzoba winyiza amafaranga menshi ntibizokorera kuziganya. Nukeneye kuziganya kubera umunsi warasoma amafaranga menshi hama mukundi kwezi ngo bireke kubera uwo bushitse ikibazo cyangwa amafaranga menshi waronse. Ahubwo ukeneye kuziganya kubera kuziganya biri mu buzima bwawe canke biri mu mugenzo wawe wa buri munsi. Ego kuziganya abantu benshi mitwebwe turaziganya kugira ngo turihe inzu turi amashuri y'abana. Ariko ukuziganya kandi ko ndavuga ni kwa kundi gushaka gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Gushaka gutuma uva mu kibanza kimwe uja mu kindi. Cyangwa ushaka gutuma kazuza kawe gategwa neza kubera waziganije. Ariko rero benshi muri twebwe kuziganya bitubira ingora abahizi canke batugora cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubwira ubuhinga bushaka kuri butanu canke uburyo butanu wokoresha kugira ngo buhatire cyane kuziganya. Imbere ko tubandanya ndagutumiye cyane gufira kuri sabone hamwe na kwamisa kinkengeri kugira ngo uzuronka amavideo y'imisi yose tuyashizeko. Amazina yanjye ni Bisa Matoroje aha ni kuri Big Dream Media gwa ikaze. Inzira ya mbere gufasha kwihata canke kuguhatira cyane kuziganya ni inzira bita pay yourself first. Manza wihembe wewe ubwa mbere na mbere. Ino nzira tuyisanga mu gitabo The Richest Man in Babylon. Ivuga yuko iyo uronse amafaranga imbere yuko uhemba abandi bantu, imbere yuko uhemba imihora yo gutuma tumanako, imbere yuko uhemba amashira hamwe atanga amazi n'amatara, manza wihembe wewe. Kuko wewe niwe wakoze cyane, niwe warundi amafaranga, niwe warushe. Kubw'ivyo imbere yuko uhemba abandi bantu bose bakeneye kwa amafaranga yawe, birakeneye gufata igice kanaka muri abo mafaranga hamukamaza ukihemba wewe. Ugategekanya igice kanaka cyo kwihemba wewe. Ariko kuziganya no kuvuga kwihemba no kwitegekanyiza kazoza. Abantu benshi mitwebwe iyo turonse amafaranga twihutira cyane kumaza gukemura ibibazo bito bitwegereye, tukifuza yuko tuza kubika amafaranga asigaye mu gihe tuzi neza yuko amafaranga atigera kwira kandi ibibazo bitigera bihera. Kubw'ivyo birange tutanose nayo tubika kandi na bya bibazo ntibihera cyangwa bikemuke. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bakize n'abantu bataratera imbere. Kuko abantu bakize bobo iyo baronse amafaranga bihutira cyane kuyashira mu bintu byunguka. Mu gihe abantu bataratera imbere bihutira cyane kuyakoresha bakibaza yuko bazokoresha canke bazobika amafaranga asigaye baje gukemura ibibazo. Bikaranganya ibibazo byose batabikemuye nayo amafaranga ababanye make. Inzira igira kabiri yo guhatira kuziganya no gushiraho intego. Iyo ufise intego biragufasha cyane canke biraguhatira kuziganya kuko uba ufise ikintu uviza canke wifuza gushika ku buzima bwa misi yose. Mu bisanzwe iyo udafise intego biragoye cyane kugira ngo uziganye canke ubika amafaranga kuko ntacyo uri kuyitegurira. Niyo mpamvu rero duhanurwa cyane gushiraho intego sifatika kugira ngo biduhatire kuziganya kugira cyo kuri ya ntego. Akarorero ushobora bipfuza yuko mu myaka 2 uzofise umutahe w'imiliyoni nka 5 kugira ngo utanguze ikindi gikorwa gisahiriza icyo usanzwe ukora. Ushaka kutegekanya yuko mu myaka 5 uzoba waguze parcelle canke mu myaka 10 uzotegekanya kubaka inzu yawe. Kubw'ivyo ibyo bintu biraguhatira cyane. Iyo ntego washizeho iraguhatira cyane kuziganya amafaranga canke kubika amafaranga kugira ngo uyishikeko. Bitandukanye na wa muntu adashiraho intego canke adategekanya intego kuko ntacyo yihutira cyane mu kubika amafaranga. Inzira igira gatatu yo gufasha canke yo guhatira cyane kuziganya amafaranga no kujya hamwe n'abandi mukagira umugwi, ibyo bita mu Kirundi ibirimba. Ego aha bisaba kwitonda kuko ubisa kurondera abantu babizigirwa mushaka kujya hamwe canke ukaraba abantu bakurikije amategeko. Ariko bino bintu canke ino nzira iramaze gufasha benshi kandi benshi bashingira intahe. Kuko iyo mugiye hamwe mukavuga ati buri ku munsi canke kundwi canke kwezi tutangirika igitigiri kanaka biba bifise ababijejwe bafise ababirongoye. Mu gihe wewe unegrije canke ufashe ibisanzwe gutanga amafaranga baragutelefona canke bakakwibutsa ati amafaranga y'inturo yabona. Mu bisanzwe abantu turafata ibisanzwe cyane ibintu byingira kamaro tukaguma gukora ibintu bitoroheye. Ariko mugira kumwe n'abandi bantu canke uri kumwe n'uri mugwi w'abantu baraguhata cyane. Hari n'abandi migwi bashiraho amategeko canke amande mu gihe utebye canke ucerewe kuriha bagashira ko amande canke bakaguhana. Ibyo rero bikaguhatira cyane kuziganya canke gutanga y'amahera nubwo ubona kumenya ntibikenewe canke ubona yuko umengo ufise ikibazo kanaka wifuza gukemura ukayatanga ku nguvu. Kubw'ivyo iyo nayo ni inzira ishobora kugufasha kuguhatira kuziganya. Inzira igira kane ishobora gufasha canke ishobora guhatira cyane kuziganya nico bita standing order. Aha ukoresha system yo muri banki. No kuvuga uraja muri banki ukavugana nabo muri banki ukabasaba yuko bokugurira canke bagutegurira konti epargne canke konti yo kuziganya.
gutyo ukabasaba yuko nimba uhemberwa muri banki amafaranga uhembwa imbere yuko ashika kuri konti yawe bamanze bakure ko igice kanaka bagishire kuri ya konti yo kukubikira canke ya konti yo kuziganya amafaranga ashike kuri konti ca gitigiri cyamaze kuvako. No kuvuga wogiye gutora amafaranga cyangwa gushaka amafaranga utora ca gitigiri gisigaye mu gihe y'amafaranga yo kuziganya yamaze kukugwako. Mu bisanzwe iyo turonse amafaranga kenshi ibibazo ca bigwira. Niyo mpamvu mu gihe utateguye nkuko iyo ugiye gutora amafaranga biragoye cyane kugira ngo usigaze ko amafaranga kanaka mu gihe ubona ko ibibazo kiri byinshi. Niyo mpamvu iyo wagize iyo systeme ucanka ubwo buryo ugafata amafaranga kanaka bakakura ko hakiri kare atarika kuri konti yawe biragufasha cyane kugira ngo ntuyakoreshe yose. Inzira igira gatanu rero ya nyuma iyo gufasha kwihatira cyane kuziganya ni inzira yo gushira amafaranga yawe ahantu kure udashobora kuyashikira byoroshye. Ntushaka gufata amafaranga yawe wifuza kuzubakisha cyangwa utegekanye kuzoguramo parcelle hama ngo yashire muri telefone yawe cyangwa ushyire muri systeme ya telefone. Mu bisanzwe abantu dufise intege nke zitandukanye. Hari abafise intege nke kubijanye n'icupa kunyotegwa. Mu gihe yipfuje kwivuna inyota bigoye cyane kugira ngo nimba afise amafaranga yiwe hafi ayirengagize. Abandi nabo bafise intege nke zitandukanye mu byo bwo kwinezereza bitandukanye. Kubw'ivyo amafaranga niba bashize hafi biragoye cyane mu gihe ufise ico kibazo cyawe cyangwa wifuza kwinezereza mu gihe ari hafi kuyihanganira ntuyatore. Ariko mu gihe muyashize muri system iri ahantu kure cyangwa ukayashira muri banki iri ahantu kure bitoroshe kwishikira cyangwa ukayishira muri compte bloqué biragoye cyane kugira ngo amafaranga uje kuyatora kuko ugiye kuyatora bagusaba yuko umanza kwandika ikete hama bigaca muri procedure ndende cyangwa mu nzira nyinshi. Kubw'ivyo atari ikintu gikenewe cyane amafaranga ucuyareka gutyo amafaranga yawe usanga ararukotse. Wakoze cyane kubona nanjye twako twiga inzira cyo kwizitandukira guhatira kuziganya. Inzira ya mbere niyo biyita pay yourself first, kwihemba bwa mbere imbere kuhemba abandi bantu. Inzira ya kabiri niyo gushiraho umugambi ufadika uguhatira kuziganya kugira ngo ushikeko. Inzira ya gatatu niyo kujya hamwe n'abandi bantu mugakora ibyo biti birimba mu gihe byemerewe n'amategeko kandi birimo abantu biziyigwa. Inzira ya kane ni inzira yo gukoresha system yo muri banki standing order. Inzira ya gatanu niyo gushira amafaranga yawe ahantu kure udashobora kuyashikira byoroshye. Wakoze cyane kubona nanjye kuva ku ntanga gushaka kumena video none utimega partage kugira ngo ushikire abandi. Remember to be always the best version of yourself.